ikintu rero kitugora mu ngo kenshi ni ugutahurana. Ikintu gituma utihutira kugira imbabazi ariko icyifuzo canje ni ukubaho ntanezereje umwana w'umuntu mu kubaka urugo rwanje. Umwana w'umuntu ushaka kuvuga ninde, uwo muntu wa gatatu agomba kuza mu rugo rwanje, ariko nkanezereza umufasha kugira ngo akenshi abagabo tuboshwe n'ikintu kimwe. Shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabaha akaze kandi kwino mbonesha kure SSH Burundi TV yishira hamwe. SSH nishira hamwe Rukristo rikorera mu Kinindo kujya Rumonge hafi yahoze Kioske Sangwe, ni hepfo y'ikaburimbi. Dushimira amaze gukurikirana inyigisho tubashitsa ko ziciye ku rubuga rwa YouTube SSH Burundi TV. Dushimira abatumenyesha uko bazakiriye, dushimira ababana natwe. Iki kimenyesha makuru ino mbonesha kure ni mbonesha kure yishirahamwe SSH. SSH ni ishirahamwe Rukristo nkuko twabivuze, ryahagurutse mu ntumbero yo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Dukorera mu nkingi zine arizo twita amasantre, ariyo iyo bita centre thérapeutique, centre médiatique, centre de conférence, centre missionnaire. Aho hose dukora ibikorwa byo gushobora gufasha kubaka umuryango unezerewe kandi ufite ubushobozi. Uyu munsi turamutse dukora ikiganiro n'umushinga ntahe, muramubona kuri kamera. Twagiye tumuramutse, mumeze neza? Amahoro cyane. Mumeze neza? Amahoro menshi. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane Thierry. Hari abantu bakubonye ubwa mbere? Ni umunezero kuba nongeye kandi gutumirwa kuri imbonesha kure ya SSH. Jewe rero kubambonye ubwa mbere canke ku batanzi, nitwa Rodrigue Irambona, nkaba ndumwe mu ba membre ba SSH. Yego. SSH tukaba tumaranye igihe kandi nkaba ndayungukiyemwo vyinshi, ari naco gituma ubona nezerewe ndi imbere ya kamera yawe. Ndubatse, mfise umugore umwe n'abana babiri, abana beza. Wow. Umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Niyo ngabire dufise. Wow, numugisha cyane. Hari ikiganiro twakoze ubwa mbere, cyari ikiganiro c'abagabo. Umugabo anezerewe mu rugo. Uwa mbere twakira n'umunsi n'uyu cyane. Wow. Tugiye kuganira mu bintu bituma umuntu w'umugabo aba mu rugo anezerewe cyangwa atanezerewe. Ariko kandi nkuko twavuze ko ari imbonesha kure Rukristo, reka tutangure dusenza Imana. Mwami Yesu, turagushimira kubw'imbabazi n'urukundo rwawe. Tuguha kaze mwa kino kiganiro tukigukora. Dusabye butatu butagatifu, duhaye kazi Imana Data, Imana Yesu na Mpwemu Yera ngo babe hano hantu kugira ngo n'umwanya wose twikumara twunguke gukora no kugira neza kwawe. Tuguhaye kazi Mwami Yesu, ukoresha umushitsi dufise. Mwami Yesu, bigende neza. Dusengeye abari ko badukurikirana ngo ubuntu bwawe bubasagaze mu mpande zose, maze Kristo tugirire neza ubukoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Rodrigue yatubwiye ko yubatse urugo, kandi by'ukuri no kuboko kubamfu ni ibintu biboneka cyane. Tugiye kuganira ku rugo, umuntu w'umushinga ntaba mu rugo anezerewe cyangwa aba yababaye. Ariko by'ukuri hari ibimenyetso muri iyo yitegereje ashobora kubona ko abantu umushinga ntahe cyane cyane abaye mu rugo anezerewe cyangwa rubayemwe ababaye. Ariko reka nisunge bwa mbere ibimenyetso biranga ko umuntu w'umugabo abaye mu rugo anezerewe. Kenshi uzomubonana nko asokana n'umukenyezi wiwe, batwenga kuri eglise baba bari kumwe. Uzubona muvugisha kenshi kuri telefone, amubaza uko ameze,
ibimenyetso nk'ibyo. Ariko by'ukuri ni gute umuntu ashobora kwibaza ni gute umushinga ntahe cyangwa umugabo afatwa mu rugo n'abo mu rugo rwiwe maze bikamutuma baho ubuzima bunezerewe? Urakoze cyane Thierry. Uravuze uti Rodrigue arubatse, wanashaka biragaragara ku rutoki ruri ku kuboko k'ububafu. Nivyo iki ni ikimenyetso c'umuntu yubatse, ariko uravuga uti hari ibimenyetso bigaragaza umugabo abayeho mu rugo anezerewe. Wabidondaguye, watanze uburorero bw'uko usanga kenshi umugabo n'umugore bagendana bajana kuri eglise, bajana hehe mu manza, eka n'ahandi bagatemberana mu gihe bikwiye. Ico ni kimwe n'uburorero bumwe mu bigaragaza yuko umugabo abayeho anezerewe. Wanashaka nuko wavuze ku mugabo ariko n'umugore, kuko umugabo anezerewe wenyene ntashobora kujana n'umugore atanezerewe, ntibikunda. Ariko iyo banezerewe mu rugo urabibona. Iyo umugabo n'umugore banezerewe mu rugo, uzobabona bariko baraganira, bariko barajana, bariko baganira ibintu biri serieux canke bitari serieux, byose barabivuga nyene, baba abagenzi. Rero ikintu ca mbere novuga ngo kigaragaza cane umugabo anezerewe mu rugo, umubonera muri ivyo bintu. Kandi ikindi naco nuko uzosanga umugabo naho abarushe aruhana umunezero, kuko abavuga ati jewe naho ndushe, nimba nakoze akazi kenshi ndarusha ariko ndanezerewe, kuko nakoreye abo nkunda, nakoreye abampa umunezero, nakoreye abo nja gushikira, nkaruhuka. Aho rero ni gute rero niho yahageze bamufashe gute ku buryo yumva kanezerewe kandi arusha? Ivyo byose bikugarukako, kuko nimba Imana yashizeho umugabo nk'umutwe w'urugo. Mu kiganiro giheruka twaravuze cane ku kintu c'umugabo c'umutwe w'urugo. Uyu munsi turagiye, ndatambutse, ndashitse mu rugo, nja kwakirirwa uko nateguye, nja kwakirirwa uko jewe nashizeho atmosfere mu rugo, niko nja kwakirirwa. Ati gute? Abana ninabaho ndabaye umutima, naho nshika nja gushika umengo nta cashitse, ariko ninashika mu rugo nkayambirwa n'umugore, nuko l'atmosphère que j'ai créée mu rugo rwanje iheza ikanyakira, nshikira mu kirere ciza kuko ari je nashizeho. Umugore akanyambira, abana bakanyambira, nkumva koko aho ngiye gushitse mu bantu bagukunda, nshitse aho kuruhukira plutôt. Rero naho je mba narushe, koko nkashikirwa nakigwa neza, kuko ari ikintu novuga ngo narateguye, canke navuye muhira ataco nononye, hanyuma durant la journée navuganye nabo bishoboka, kuko hari igihe usanga nk'abana surtout urabajana kw'ishuri ntimubandanye muvugana, ariko umufasha muravugana ibi na biriya à distance. Muri ico gihe rero buriko urakrea atmosphère nziza, kuko uja gutaha ukumbuka, uja gutaha hageze ko bavuga bati sitwe tubona araje. Ico rero kiraruhura kandi kirafasha umugabo kubaho anezerewe. Ariko ndakubwire Thierry, kugira ngo jewe nje gushikiraho nezererwa, donc aho ndohukira, nakubwiye ngo bingarukako ni je mba nabikoze. Mu gihe atakiguzi watanze kugira ngo ushobore kuja
uja kushikiraho uja kuruhukira urahategura mu kuhategura rero nico kiguzi cyo gukreya atmosphere nziza cyo kuba umugwaneza yaba mu bana mufasha eka nabo mu bana bandi abo ubutunze abakozi burya n'umukozi yakugururiye urabona ko ashavuye kwa kwakiriye anezerewe naho kanezerwa sivyo muri ico gihe rero uwo mukozi woba mugize umuntu wo muhira woba mugize umuntu wo mu nzu jewe nimba mbayeho mu rugo ndi bugabo bwigaba ninashika kw'irembo nshika nkankamira uwo mukozi ndamuryagagura ndamwereka ko ndi kihambaye nshitse haragera igihe we nyene abo muroberi mu gihe amaze kuba umuroberi rero uca umwitega ko bibi mu gihe mugabo mvuga ngo ndamushaka ko vyiza ni jewe ndabituma sindi bugende nguma nivuga uwo ndi mu rugo ngerageza kumenyesha canke muri iyo création d'atmosphère ubaho nk'umurideri ntubaho novuga ngo sinzi ukuntu nokivuga neza mbe nokivuga mu kubaho nguma ni ndabereka uwondi kandi banzi uwondi sivyo bikenewe oya gerageza ushireho ikintu gituma bakubaha sivyo kuko ububashe nabo barakubaha sivyo mugabo ugashiraho ikintu gituma bagutinya bazogutinya mugabo ntibakubaha hanyuma kandi uzoba uri kuriya imbere icobo ego nico nibaza ko noba ngerageje kuvuga cane cane ikintu kiza kigutuma unezerwa nuko ushiraho atmosphere ku rugo rwawe wa abantu benshi cyane nkunda kuvyumva mu migani y'ikirundi iyo bari kuvuga urugo bakavuga ngo zirara zirasha bwaca zikazima ni gute umugabo atoba uwugaragaza umunezero gusa abantu bavuga ngo bari abantu baranezerewe ariko ubu usanga nko mu rugo yinjiye arenganye portail avuga ataninjiye mu muriro neza neza wa munezero afise nyuma hanze y'urugo yinjiye mu rugo iwiwe imuhiriwe ntaba ari wa munezero ni gute none umugabo atoba unezerewe inyuma ariko no mu nzu ashitse no mu rugo akaguma anezerewe yego bon ivyo ngaruka kuri ya atmosphere ariko ikavugira ngo ushobore kukivuga neza twishimikirize iri jambo riri muri Mika 6 murongo w'8 haravuga ngo ko yakweretse iciza icarico ga yewe wa muntu mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi amen iryo jambo uvuze ngo zirara zirasha bwaca zikazima ni ijambo kenshi bakoresha mu gihe ababanye barajyana baratukana ariko basohoka hanze canke wanashaka pana nuko barara bashobora kwitanira mu cumba haje abashitsi bashitse muri saro bakaba abandi bantu sivyo ariko tuzi neza yuko jambo ry'Imana ridusaba no kutahurana no kumva wogirira imbabazi mugenza wawe kuko uzi ikintu ca mbere Thierry turabana b'abantu dufise intege nke muri izo ntege nke twagiriwe imbabazi n'uhoraho ariko natwe tubwirizwa ubwacu ko tuzi ko dufise intege nke tukaba twaragiriwe imbabazi ni igiki cotuma tutagirira imbabazi abo turi kumwe kuko tutahura neza yuko hari ico yakoze kubw'intege nke ziwe reka rero ico ca mbere no kwihutira numva mengo no kwihutira kugira imbabazi kandi izo mbabazi ndazigira ko namutahuye
ikintu rero kitugora mu ngo kenshi ni ugutahurana. Ikintu gituma utihutira kugira imbabazi ni uko utihutira gutahura umuntu. Rero iyo mwubakanye biraryoshe ko wewe wimenya hanyuma ukanamenya n'umupartenere wawe. Muri SSH batwigishije imero zitandukanye zitugize. Akenshi mubana mudafise imero zimwe, kandi niko Imana yabikoze kugira ngo dushobore kuzuzanya. Mu gihe rero tubanye nk'abuzuzanya, nukuri hama hari ibihengeri. Unkundire nkwereke akarorero gatoyi. Sinzi ukuntu nofata microphone, ariko reka ndayifate muri ubu buryo. Abantu babiri, jewe nduyu, umufasha wanje n'uyu. Twebwe uko tubayeho, ya David kuri jewe, donc aya n'ama faiblesse, aya n'ama force. Izi ntoki n'ama force. Muga hagati y'intoki hari ama faiblesse. Hari intege nke, hakaba ni icyo nshoboye n'icyo ntashoboye. Rero kugira ngo dushobore kubana neza, turuzuzanya. Wow. Umwe uyuzuza uwundi. Wuzurisha inkomezi zawe aho mugenzi wawe afise intege nke. N'uru rugo rwuzuye nigwa Imana yashizeho. Nayo mpamvu jewe yandemye ndumusanga cholerique kugira ngo nshobore kubakana n'umumelancholique. Sibyo? Akenshi yabasange bubakanye kweri ntivyoroha, mugabo Imana nayo ibigira ibizi. Akenshi usanga ihuza abantu bafise imero zitandukanye. Naho rero ushaka kugaruka mvuga ngo kugira ngo ivyo bintu byose mubigaragaze nuko mwamaze gutahura, mwamaze kwimenya, mukamenya n'abapartenere banyu. Hanyuma ico maze kukirengana, uraheza ukamutahura mu kintu cose, cyaba icavuze cyaba icakoze. Uragerageza kumutahura, hanyuma ugashobora kumugirira imbabazi mu ntege nke ziwe zibaye zigaragara mu kintu kanaka. Rero iyo mubanye gutyo, biroroshe ko zitarazirasha ngo bwaca ngo zizime. Ikindi naco nshaka guca nongerako, nuko mu gihe tuzi yuko urugo ari projet y'Imana yashizeho, twebwe ntituca tuheza ngo twubakire mu kunezereza abantu. Tubake tunezereza uwashizeho iyo projet gusa. Nka jewe reka nivuge k'icyifuzo canje ni ukubaho ntanezereje umwana w'umuntu mu kubaka urugo rwanje. Umwana w'umuntu ushaka kuvuga ninde? Uwo muntu wa gatatu agomba kuza mu rugo rwanje. Ariko nkanezereza umufasha kugira ngo uwamumpaye nawe anezerwe. Wow. Uko nshoboye, kandi ngo masenga Imana izi nshoboze kwamanezereza umufasha uko nshoboye, kugira ngo uwamumpaye ariyo Mana yashizeho urugo rwacu yamitunezererewe. Hamwe n'icyo hari ikintu gikunda gushikira abagabo bamwe benshi bagasanga ingo zabo barazitinya. Nubwo hari abo usanga vyamuje, uretse no kubihisha agasiga avuga ati asha numva ntashaka gutaha, urugo rwiwe ntabakirukunda. Ni gute uwo mugabo asika ageze kubwo rugero rwo kuba urugo rwiwe arubayemwe atanezerewe? Yo bigarura gute? Kugira bigarure d'abord nuko abanza kumenya iyo vyaje biva. Vyaje bivaye. Kuko imaze kumenya iyo vyaje biva, biroroshe mu gihe ushaka gusubira kugira kubaho unezerewe. Mu mwanya vya umunezero wavuye mu rugo, ukabuza icabiteye.
cyambere urasenga Imana mu gihe uyizi kuko tuvuze ntitwavuze abagabo bakijijwe gusa, twavuze abagabo muri rusange. Cyambere ni ugusenga Imana ikaguha inkomezi, ikaguhishurira icyo ubwirizwa gukora. Hanyuma ikindi cya kabiri, umaze kumenya iyo byaje biva, icyatumye uwo munezero uhava, ni ugusubira ibutoto ukereka Imana icyo kintu cyatumye uwo munezero uhava, ikagushoboza gusubira kuja ku restaurant les relations. Akenshi abagabo tuboshwe n'ikintu kimwe. Ikintu ca mbere, twebwe biratugora kumva no nimba icatumye iyo relation itakara canke uwo munezero utakara, hari igihe biba byakuvuyeko. Rero kuja gusaba imbabazi, ikintu cyo kuvuga ngo ndasavye imbabazi mufasha wanje, abagabo biratugora, ariko nico kiba gikenewe. Nico kiba gikenewe, kuko ni wavugisha ukuri ugasaba imbabazi uciye bugufi imbere y'umufasha wawe. Guca bugufi sinshatse kuvuga ngo ugiye kumufukamira, kuko abagabo twama dukeneye gufukamirwa, ahubwo mu kibanza cy'uko tuja gufukamira abadamu bacu. Mugabo ni guca bugufi. Guca bugufi n'imbere y'Imana, nico isaba yuko twojana nayo kandi duciye bugufi. Rero kujana nayo muri urwo rugendo rwo kubaka, naho nshaka kugaruka ngo uciriye bugufi Imana ariko imbere y'umugore wawe, sibyo? Aka kantu tukumve neza nk'abantu b'abagabo, twumva ukuntu karemereye. Uciriye bugufi Imana imbere y'umugore wawe. Wow. Muri ca kindi catuma les relations canke umunezero utakara, wagiye wagarutse uciye bugufi imbere y'Imana, ariko imbere y'Imana donc mu maso y'umugore wawe. Wow. Biratugora, ariko nivyo bikenewe. Ivyo rero birasaba gupfa. Ivyo ntushobora kubikora canke kubishikako utapfuye kuri kamere y'umugabo, akanyarigabo nyene. Kamere y'umugabo ni ukubona ari buguma wubahwa. Mugabo je n'umukozi ndamwubaha, umukozi mpemba, umukozi nkoresha mu nzu, ndamwubaha. Hanyuma sindi bugume, nabivuze kare mu kibazo wambajije kare, kwita ku gatuza ngo ndi boss, sivyo biba bikenewe imbere y'umuntu, kuko abazi ico uri. Burya rero n'abafasha bacu nta kwama umwibutsa kuri umugabo mu rugo, kuko ivyo bituma nawe atakuba eka, kuko biraryoshe ku umwereka ubugabo bwawe aho buhagaze kurushaho kubuvuga. Yes. Wow, urakoze cyane. Mu cyo wavuze, uvuze ikintu gikomeye, ariko ndumva wagarutse cyane cyane ku mugabo ashobora kuba yakoze amakosa. Nkundira tugaruke kuri iki kibazo. Bibivuga ngo icyo umuntu abiba nico yimbura. Hari igihe ushobora gusanga ayo makosa yatumye umubabaro umugabo abaha babaye mu rugo atavuye ku mugabo, yavuye kubo mu rugo rwiwe. Ndavuga umukenyezi, abana bo umuntu arabakubita cyangwa arabahakubicisha kw'agakoni, yavuye no ku bandi babafise ku ruhara. Ndavuga nk'imiryango ku ruhande rw'umukenyezi cyangwa ku mugabo, ugasanga umugabo abaye mu rugo ababaye, mugabo bitamuvuye ko byavuye ku bandi. Ni gute yobiba, nibiki yobiba mu rugo bigatuma kumbure asubira kuba mu rugo rwiwe anezerewe? C'est toujours l'atmosphère. Ibitubabaza ni vyinshi. Akenshi
ngarutse ku imiryango irashobora gutuma urugo rw'abantu babiri rubaho rutanezerewe, kuko novuga ngo imiryango irashobora kuba ibikoresho vyiza, ikindi gihe bakaba imiryango ikaba ibikoresho bibi. Muri ico gihe no gutahura neza umushinge wubakiyeko, nimba mwubakiye ku mushinge w'ivyondo, biroroshe yuko inzu isambuka. Mugabo ukaba wubakiye ku rutare ari gomana, amen, biragoye. Nivyo ibihungabanya biraza, ariko ivyo bihuhusi bikubita ku rutare rutava aho ruri. Rero ikintu kiba gikwiye kugira ngo canke novuga ngo gikwiye kugira ngo uwo mugabo abe hanezerewe malgré les tempêtes, nuko atahura akatahuza n'umufasha, uko bakavuga bati twebwe principe nuko urugo rwacu ata muntu wa gatatu ajamwo. Wa gatatu si umwana w'umuntu, wa gatatu c'est Dieu qui est au milieu de nous. Hanyuma nivyo wavuze ngo hari vyotuma umugabo aba atanezerewe bivanye n'abo babana, bivanye n'abo hanze, ariko ngarutse kubo twaba tubana, jewe nk'umutwe w'urugo nakubwiye ngo ikintu ca mbere umugabo abwirizwa gukora kugira ngo bimugarukeko no gucrea atmosphere nziza mu rugo, uhereye ku mukozi, ku butunzi, ku bana no kumufasha. Nico kintu conyene gishobora gutuma ibikugaruka ari vyiza mu gihe wa crée atmosphere nziza mu rugo rwawe. Bica binagora no kuri babandi bava inyuma y'urugo kuza gutera umudugararo mu rugo iwawe, kuko uba wamaze gushiraho de balize mu kirere ciza washizeho. Wow. Hari ikintu gikomeye ngaho numva tutorengana, mbega gucrea iyo atmosphere canke ico kirere ciza mu rugo ni gutanga ratio, kuriha ruwaye, kuba kose, ni kubagurira impuzu, mbega nivyo bizana ikirere ciza mu rugo? Tiye, hariho ikintu novuga ngo devoir z'umugabo n'amadroit. Mere ku madevoir, ego ndubatse, Imana yampezagije abana, yanaduhezagije abo dutunga, yaduhezagije abakozi, kuko naco ni ukuri n'umuhezagiro. Amen. Kuba ufise ibintu nk'ivyo. Hanyuma le devoir ya mbere ni ukurondera uburaro aho baba, nimba ari inzu kose ukamuvuga uti jewe nirukana na loyer kugira ngo bashobore kuronka aho baba. Ubugira kabiri ni ukubaronderera ivyo bafungura, ukamuzi ngo ndiruka kugira ngo bashobore kuronka ico bafungura. Ubugira gatatu ni vyiza yuko ndabaronderera ivyo bambara, ukabaha ivyo bambara, bikaba biri aho, sivyo? Ariko ivyo vyose birashobora kuba bihari hakaba ari umunezero. Yego. Ivyo vyose birashobora kuba bihari hakaba ibibazo mu rugo bituma we wa mugabo ubaho utanezerewe. Ariko hariho amadroit, sivyo? Ikintu ca mbere
ubwirizwa uhamagarirwa nimba ukijijwe ni vyiza yuko Imana iba iya mbere muri ivyo vyose wowe uriko urabaronderera. Ikindi ca kabiri ubwirizwa kuba umugwaneza kugira ngo ikirere ciza kiba mu rugo rwawe cotuma wa wundi waronderera ahaba yumva koko aharuhukiye, nuko umugwaneza ukakira ikirere ciza. Nuko nimba wamurondeye ivyo afungura ni vyiza ko abifungura yumva anezerewe, aho naho abizobifungura anezerewe yumva afise n'akayaba ko kubifungura kuko ariko afungurira wakunda. Aho biraryoshe ku umugwaneza mu rugo kugira ivyo vyose bishoboke. Ikindi naco nizo mpuzu waguze canke waguriye umwana uzomugurira impuzu uzimwambe kuri kuramukubita, kuri kuramurya umutima, kuri kumubwira amajambo amusubiza hasi. Ni vyiza yuko tubaho dufise ubugwaneza mu rugo, hanyuma ivyo bintu vyose bikabera mu kirere ciza. Murakoze cyane, turiko twegereza guheza ikiganiro, ariko kandi abagabo dukurikiye hari umugabo ashobora kuvuga ati je none ndabona byarananiye mpera, kandi uburyo tuganira n'umukenyezi wanje jewe iyo mpoze we bimuteza ikibazo, nawe ugakenera ko avuze, ariko nanje mvuga, nanje ndi umuntu yihoreye mvuga amajambo make. Uhoza utubwira ivyerekeye imero, ariko none ko abagabo kenshi abagabo bakora amaproje imigambi gapfa, kandi iyo ageze mu rugo agomba kubikemuza guhora. Uko guhora nako kugaca guteza ikibazo umukenyezi, bigaca bituma biteza kudatahurana hagati y'abubakanye ubikurikiranye. Mu vy'ukuri umukenyezi adukurikiye agiye kumva azobigenza gute kugira ngo adateza ikibazo umugabo wiwe ngo amutume aba mu rugo rwiwe ababaye? Urakoze. Ni ikibazo gisa n'ikiremereye kuko umukenyezi aja kunyumviriza avuga ngo mvuze ibyo ntazi, ariko ikintu ca mbere nogira inama umukenyezi abona umugabo ameze uko, ca mbere na mbere nuko nimba muzi mutahura, atamuzi ni vyiza kumumenya. Kumumenya si ukumenya mu izina kuko baba babanye bazinanye amazina niyo bava, mugabo ni kimwe navuga ngo Imana yaturemanye imero zitandukanye. Ni vyiza yuko menya umufasha wanje imero yiwe, ninayimenya nkamenya ses défauts et ses qualités. Ni kuvuga imero n'uburyo yubatse personalite, uburyo bwiwe, uburyo yubatse, uko Imana yamuremye, uko Imana uko aremwe biratandukanye na kamere, sivyo? Mugabo imero nuko Imana yamubumvye mu buryo bw'indani atari bwo hanze, mu buryo bw'indani. Akamara kumenya ivyo bintu, kumenya we kirashoboka, ariko nawe wewe ushaka kumumenya uriyizi, wimenye nawe. Mu gihe uniwimenye ukamumenya, bizokorohera wewe mufasoni gutahura uwo mugabo abameze uko, kandi wamutahura uzomenya neza uburyo mukemura ibibazo atandurikiyemo, bizoborohera kubana munezero, bizoborohera
kubandanya urugendo rwanyu gushika ku iherezo. Yeah. kwa kundi umukenyezi avuga ngo yo ndamuzi iyo ahoze aba ariko aradiringana n'ibibazo yahuye nabyo reka ndamurindira aheze turavugana nyuma. Biba ari bisa gutyo canke avuga ati we ntumvugisha ntunanaturamutsa. Abona abagabo kenshi ashika aramutsa agaca yigira rimwe na rimwe bamwe bakatsa computer ibindi yahejeje. Harabiyumvirira ku matelefone y'ubu bumva barushe, bumva hari ikintu bashaka gukemura akaca asamarira filme, muri iyo filme ukamengo niyo ariko araraba kumbe ariko arahobobina ibimuremereye ariko arabihobobina, canke ugasanga yifuza kumbure kwimvira uburyo yoshobora kuganiriza umufasha wiwe kuri ivyo bintu bimubabaje, hanyuma mugaca aba interrompu par les jugements z'umufasha. Umufasha agaca buda agaca atangura nyene induru nyinshi, akenshi aca bita no ku bana, abana bagakubitwa bagatukwa gukora ibintu nyene ubona yuko umugabo ico yategerezwa gukora ca mbere nticari ico kuraba filme, nticari ico kuraba televiziyo, cari ico gushika avuga ico kintu gitumye imeze uko akimubwira. Mbwa hari abagabo vyoroha kubivuga kubera nyene ariko aremwe muri za mero navuga, hari abavuga vyoroshe, abavuga bitoroshe, n'abatavuga nyene kalma bakamara des mois et des mois. Akazoza kukubwira ngo mbe waruzi yuko muri janvier ngo ca gihe nari meze ukuntu vyari ibi nyene. We ntibigeze ubivuga kandi vyarababaje umuntu, vyaratumye akutako icizere, akwimvira ko ukunda kujija, kandi kari akantu gato katari kumushikana hiyo iyo yashitse wari kukavuga bikoroha mukabandanya. Ubwo urumva abantu bameze uko nyene, hari ukuntu abantu baba bameze uko, biba vyoroshere, biba biryoshere yuko tumenyana nabo twubakanye, tukamenya abo turiko turagendana, bica vyoroha mu kibano, noneho bigatuma wa munezero twifuza twaba turavuga uba mwiza. Umugabo anezerewe mu rugo, wa munezero wandukiza no mu kazi. Ariko kandi sinzi ko hari ijambo ushobora gutekerera abantu badukurikiye harimwo n'abagabo bipfuza umunezero mu rugo. Ico notekerera abagabo nukuri, ikintu ca mbere tubeho mu bugwaneza mu ngo zacu, tubeho tutikubita ku gatuza, dushaka kwemeza abo turi mu rugo kuko biba bisanzwe bazi ico turi deja. Hanyuma ikindi naco kugira ngo dushobore kubaho turuhutse, dushobore kubaho tunezerewe, nuko tugerageza gucreate atmosphere mu ngo, duhereye kurya muntu muto twita muto, naho atari vyo ni muto muri statut ariko ni munini mu vyakumariye. Ubwo twavyumvise uvuze umukozi wo mu nzu, umukozi wo mu nzu hari abafisa n'abazamu. Umuzamu rero umenga ari inyuma cane y'umukozi wo mu nzu, ariko urya nyene wa nyuma twita wa nyuma, tumubona ko ari wa nyuma mugabo muri statut yiwe, ariko nukuri ni umunyakamaro mu kubaho kwawe. Kuko ikiba catumye umushiraho kiraremereye kuruta ico ariko arakora cane. Yes. Wow. Wogisigura none kuki ushiraho umuzamu? Ntitwiyumvira icabitumye tuvyiyumvira kumushiraho, twiyumvira tubona ibigaragara uko ameze mu bukene bwiwe, uko yambara, n'umuntu aciriritse, n'umuntu agize ke, ariko ico akora
kiza kureponda ku catumye umushiraho. ugombye kuvuga ko umuntu aba yaragize ubwoba bw'ikintu adashoboye, Yes. agahamagara umuntu agishoboye ngo akimushoborere. Kuko wewe wifuza kuryama utuje, we agacarara itiro kugira uryame utuje, mugabo wavyuka ntiwibuka ko waryamye utuje kubera we yakurariye itiro. Umva ubona akantu gato kumbure muri za ntege nke ziwe, muri bwa bucakara bwiwe, uciye umusuzugura, uciye nyene bw'umumwereka ko ataca amazi, ngabo ukiryamye ntibigeze uvyiyumviye, kandi waryamye uraruhuka urasinzira neza, ati hariho umuntu naho boza ndaja kubimenya kubera nakahari. Yes. Nico birasaba ko tubaho mu bugwaneza, tukimvira ku bandi cane kurusha kwimvirako. Abundi abagabo benshi babaho bikunda, babaho biyumvirako cane ico bari, bigatuma tubaho dufise ubwibone. Nico nkundira nkubaza ikibazo ca nyuma ndacameza. Amahoro. Hari ikintu gikunda kuba cyane ku bagabo, twagumye tubivuga ko ariko kirakunda kuba kandi giteza ibibazo. Niki twari duhejeje, mugabo kiza mu buryo bugoye, ku buryo umugabo umubabaro yagize ku kazi aza wuzanye kuwutereka bo mu rugo rwiwe, kandi bikabarusha kubera iki, ku kazi yagize ibyo agwana nabyo agacaza kabibaremeka, nabo bakavyi wa mubabaro harabatutswe ku kazi agacaza kabitura umugore n'abana. Ni gute umugabo yashobora gushiftinga bya bintu yahuye nabyo mu kazi ntaza biremeka abandi ngo bibateze umubabaro? Ivyo bisaba inkomezi no kwitahura ubwawe. Mu gihe ubaye utitahura biroroshe kugira ce genre de déplacement. Guko kudeplacer colère quelquefois ni faiblesse umuntu agenda, mugabo mu gihe uzi kugera ta faiblesse, akwa bon yuko umuntu atazi ni yukorera, atazi n'ivyo ukora, uja kumuta kwishavu wavanye mu ntege nke zawe za hariya wagiriye hariya. Rero ivyo birasaba yuko witahura, sivyo? Ugatahura neza yuko icagushavuje hariya kibwirizwa guherera hariya, sivyo? Hanyuma nimba hari stress yabereye mu kazi, ugasohoka umuryango, portail yo kazi canke hashobora kuba atana portail ihari, ni wagira intambwe usohoka, menya ngo ndabisiga, ni ntabikemurira sinja kubikemurira muhira hari ibindi nasizeyo mbwiriza gukemura kandi ntegereza kubikora. Ico rero gisaba inkomezi ya gestion de stress no kumenya kugera tes faiblesses. Tugize ikiganiro cyiza, abadukurikiranye ndabizi mwungutse cyane cyane abagabo. Ntimugatwara ibibazo mu rugo mugenda kuvuna abana n'abakenyezi nabo babiriwe mu bindi. Twibutse abantu badukurikiye ko umunezero iyo abantu bawusangiye uriyongera, umubabaro nabo bawusangiye uragabanuka. Cyane ko abagabo bamenye uburyo babiganiriza abakenyezi babo batari mu buryo bwo kubavuna, bibatera umunezero. Turangiza, turagushimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Nibaza ko n'ikindi gihe nkuko mwari mwabitwemereye aba muzongera muduha akanya. Sinovuga ngo ndavyemeye cyangwa ndabihakanye, ariko sindavyemerera uwo munsi, je navyemeye kuva kera. Umwanya wose bizokenerwa ko hari ico nterera canke hari ico mfasha, ndahari kuko hani mu nzu ni muhira. Yego. Yesu abahezagira. Amen. Banza bitabe.